twafashe turiyumvira umugambi wo guhingura amata mw'isoja n'ibitumbura na foromaje. Amata benshi barayashima ngaha kuri uno mutumba wacu kubera hariho n'ibigwara bimwe bimwe anakinga, rero baca bayashima kuza barayagura. Kandi amata yo nta sukare dushiramo kubera isukare twunguje isukare si vyiza. Nko mu myaka 5 iri imbere nko kuri koperative turosa gatahe gashobora kutuduza. Koperative ishobora gutera imbere cyane n'abayirimwe bagatera imbere kandi gateza imbere n'umutumba. Hama kuri jewe naho naje bishobora kunteza imbere kuko twadandaje tukaronka ako kanyungu. Turaja hagati yacu tukavuga ati genda mugura isamu cyangwa mugura agatungwa tukagura ubutungwa buto buto. Iyo koperative yaranyigishije gose kuko twaragiye turungurana ubumenyi hagati yacu atavyo twara twiyumvirana kuko urumwe ntiwashobora kuvyiyumvira. Tumaze kuja hamwe mwese yumviriye je narashitse ndiyumvira ndababwira ati reka duhingure ayo mata. Hama abantu wanyu nabo baravuga ati turabishira. Ikintu cyahindutse ku buzima bwanje nuko ntashobora kuronka amikoro nikorako. Mugato maze kuja hamwe tukaziganya tukagurana ndagenda nkagurana nkavuga ati nimungurane nka 200 nkarangura utuntu duto nyene nka 20 nk'udutomati utuntu tw'imboga gutyo kugira ashobore kuronka aho ashobora gukura isabune.